arakoresha yo kudandaza bitwa beza ashobora kubona hariya yamara ari na strategy yo kuzorondera ingene yinjizamwe abandi beza bashoboye guhangana ku ruhando nyafrika. Jewe nariko ndaraba uburyo abakinyi bagomba gusubirizwa ugiye ku isoko ngo ugiye kurondera Abdi biragoye kuko uri kuraraba systeme ya Aigle Noir naba aba n'abakinyi ba pili produit batunze imyaka indwi irenga babazi bakira abana je ndamuzi Abdi tumutukagura kuma media nkuko nyene nta akina neza mu kukavuga ati Aigle Noir irakeneye umwataka ari macu watsinda ariko nyene twavuga tukibagira ko hari imyaka buryo umuntu kugira ngo abe matsire birajana n'imyaka uretse ko araba kuri imburagihe kusanga kuri 18 arabigura umuntu niga ko umukinyi ni umwana ari imyaka acamwe yo kugivyondo byanse bikunze nabo mu bakire afumatori bya ingeza akorotse ku itapi akazijya so Abdi rero yabaye umugabo yarose isoko kandi isoko y'amafaranga atari make ntabwo babishira habona natwe ntitwabivuga mugabo amafaranga jewe numvise Abdi ashobora kugwa ni menshi ntabwo woyanka rero yego nambuto yanka ayi nka date nambuto yanka biragenda gute rero kumusubiriza canke nikihe uba washize imbere paraporo gutwara Primus League no kugurisha umukinyi ukazofora umuyundi kuko muri Aigle Noir hari abapeti kuri ziriya poste bafisemo je wanashaka niyo norondera umuwundi mu winga za hano kwa Fataki nkamwenjiza hariya nawe noki ko je natangwe kubibona ko bazosohora abakinyi batangwe ku introduce Mukiza Jean Dodier ukabona baramwintroduce bro urugendo shuri twakoze tuji Makamba tukaganira professionnellement ntawe twatatse ku mwana yitwa Samiri nukagwaye Samiri we nibaza ko abakunzi b'umupira w'amaguru baranezerewe ko kumuvandimwe agiye w'umunyengozi ko umumyenyereza we yavuga ko ukina mu kibanza wagombye kuba kina mu kibanza uwo yagombye kuba asigarira niwe ari titirere kandi yabaye MVP Samiri uziko yaba nabitubwira tubwira ati Samiri aratubwira ati muvandi jewe je vais bien umukinya ari mu kibanza canje ni MVP kandi sinobura ndanabitahura kandi ndavyemera ko umukinya ari hari ahantu arafise ikinandusha kidasanzwe ego ati rero ico kinandusha kiramwemerera kuba mu kibuga imbere yuko jenja mu kibuga kuko yabaye MVP ariko yongera aravuga ngo ko yabaye MVP ari twe dukinana kandi bigakunda ariko kuko coach ya prefeye we paraporo ya jewe ndavyumva ariko hari umwanya nanje ntaronka paraporo yingene yo muruhura yo nkinisha handi hariho n'abariko barawuronka paraporo ya jewe yego ivyo ariko kasoranutse umukinyira yaragiye kandi uravye comportement à l'interne kuvyo bavuga begere Aigle Noir comportement yuri ya mwana yamwemereye ko agomba kuronka iyindi chance byanse bikunze numukinyi mwiza atsinda kandi we anapasa gusumbya ugiye nemera ko hari ukuntu akinisha abandi abaha amapasi gusumbya ugiye kuri numero 9 bagerageza Abdulatif hari n'urundi rujamo ruvyibushariya runini ariko ruzimu baro nyinshi cyane nuko nagwibutse neza abakurikirana Aigle Noir Bosiraja tunamuramutse ndazi iyo mutubwira ashobora kugira gutya akamutubwira so jewe mbona ku ruhande rwa Aigle Noir bahisemo ikintu ciza ushobora ko Aigle Noir je ndibuka ko twigeze kuganira n'umwe mu bari yaravuga ati burya intention ya Aigle Noir twe twari Gikombe ariko tutanagitwaye tukadandaza abakinyi bacu neza nose nk'ubu wibaza boronkana offre kwa Kevin cindazi ko bomujye Aigle Noir nta mukinyi ari abatoye ikintu kimwe ca mbere Aigle Noir bafise nuko bafise equipe iteguye n'umugwi ufise bato babo ufise impano nyinshi z'abakiri bato bagiye barageranya baselekisiona mu gihugu cy'u Burundi bwose hari abana benshi bari muri championnat yabo nako muri academy zabo bagikinira amahirwe yo kwerekana urugero rwabo bashobora kuza nkuko Abdi
nkuko kamana karimo baje Yes. nabo nyine bagashobora kwerekana ibintu bashoboye kandi ukabona ko bigenda neza jewe nemeza ngo rimwe mu mahiganwa rya mbere afise impano nyinshi canke hamwe mu bahantu hambere afise impano nyinshi iyo ndiko ndaraba umupira w'amaguru buri kurakinirwa ku mabarabara ari mu ntara zacu zigiye zitandukanye parike za Afrika ndabe nk'Igitega ntakuriye Yego. jewe iyo ndiko ndaraba Igitega nkaraba abana bariko barakina bajya abana b'imyaka 5 10 bujya bukina bwambuye umupira buriko bikibwikira mu mabarabara ukaraba urugero rw'ivyo batanga werekeza handi muri za ekipe zikina twaziyem division canke za ekipe babana batigeze baronka amahirwe yo mu mitumba karaba ukuntu bariko barakina hanyuma gacuraba n'ikintu cyakozwe na ekipe Aigle Noir kugira ngo babegeranye babazane muri academy yabo urabona barasinyishije zimwe mu mpano zikomakomeye ziri mu gihugu cacu cy'u Burundi rimwe mu mahiganwa ariko akunze kubonekamo abakinyi benshi bakabura amahirwe mugabo ukabona ngo zari impano zidasanzwe yego ubwo rero ni wabona Aigle Noir ko barasambura canke bariko baradandaza abakinyi bagiye batandukanye ntuze wibaze ngo ni ibintu bariko barakora ngo batakaze projet zabo zo kuba ekipe itinyitse mu mupira w'amaguru ahubwo bafise impano bakeneye kuzivyaza umusaruro bakazirungika hanze hanyuma nizamara kugerayo zikagira ikintu jinziriza ekipe kugira ngo bize gusahiriza za zindi impano zisanzwe ziri muri academy ziko zirakuriramo kugira ngo zigende zitwara neza muri kano kanya bafise abakinyi bashobora gufata ivyo bibanza atakibazo na kimwe nimba ufise Latif nivyo ntazoguha ivyo Abdi yatanga mugabo nimba ashobora gutanga 60 cyangwa 70% vy'ivyo Abdi yoshobora gutanga canke 50% n'imiburiburi hari Amahigwe ufise Samir nimba ashobora kuza agatanga 60 vy'ivyo kamana karimu yoguha canke basaka kuzana football itandukanye kubera ko kamana karimu ikintu cyambere rafise no kugumana baro mu kuguru n'ubukomezi kunyinyurana n'abakinyi ba defenseur adverse ni sans de bien rafise kuruta abandi bakinyi bose mugabo Samir nawe n'umukinya afise style gomba gutandukana gato ashobora gukinisha abagenzi bagatanga amapase agapenetra cyangwa agafasha kubijanye no gukubita ama counter attack rero bana bakinyi nimba bafise bashobora kuza gufata ibi bibanza nibaza ko nta kinini gipfa kuri ekipe nubwo inguvu je nko no vyemeza zitegerezwa kugabanuka ko bivanye n'ivyo bahora batanga muri saison muri rusange uyu munsi Aigle na the Fighters itakaje bamwe mu ba key players kongera ko zimwe mu mvune ekipe yagize novuga ngo mu mpera za fazare harimo umunyezamu wabo yitwa Omar Ramazan harimo uyu Samir twariko turavuga ibi bigabanya bona mbuyamba Amahigwe angana gute ku gikombe ca champion still turaca bafata nka babagabo n'ubundi bafati ya mbere kuzotwara iki gikombe cy'uyu mwaka urakoze jembo na haro namba Aigle Noir yo twaye igikombe nanone ni ekipe je na Amahigwe kuruta abandi Amahigwe aragabanutse ko ariko byose birategwa n'ingene ku kwa mbere bagiye kuja ku isoko ingene bagomba kuja ku isoko Reverien arabivuga neza ngo tugiye kuzana abakinyi baza mu bibanza byaba bagiye ariko ni mu kiringo tukirindiriye kwabo turiko turategura biwacu bakuru bagiye kuzana quick fix yani ushaka kubona Aigle Noir igiye kuzana nk'abantu bakuze bayigumiriza gushika nk'umwaka umwe imyaka ibiri kose nibaza ko bo Abdulatif n'umukinyi mwiza wi ariko kumwizera biragoye ko yo gutwarira projet ariko kandi kari mu kamana aragiye hari uravye nka Mukiza ukarabana harimo aba mediateur beza hari harimo abakinyi beza hari igihe twarimo hari ntiwabonye ko duheza tize baheza match bakaca batangura tize y'abana yo gutegura abana ni equipe ipanze ubona yuko yo irafise ubwo kuko impamvu ndiko ndavuga kuja ku isoko erega itakaje abakinyi cyo kimwe nuko Frambi ibatakaje turaza kwishira so sinzi impamvu ndayenseyemo sinshatse ngo kudelapa ikiganira ariko ndabizanyemwo kuko twari tuje kuri iyo title defender na bobo barakidefanda bakaraba n'ingene bo cisubiza ariko tuvuze no kubahabwa amahirwe yo kugitwara bari en parallele na Frambo di Centre nayo imaze gutakaza abakinyido babiri hanyuma hari n'iyindi ekipe yindi twabonye yabaye serie mu mamace 10 heze ubona ko nayo ishobora gukora kantu hari iyo bitaba umamuro
Bumamuru we ntayo takaje uretse naho nyine gutyo bimenya ntibiragiraga ntiyaragira isoko ntiyaragira ko yugurwa neza niwo bimenya ariko vyoguma gutya mbona Bumamuru cette fois yo bifise avantage par rapport y'izindi equipe kubera iki gusubiriza ntabwo buri siri jana kwijana ko gusubirije ashobora kuza agatanga byiza kuruta ibyo ashobora kuza agatanga byiza canke kunganya nivyo wahaho si nivyo gusa kumwintegra muri squad kumenyerana n'abandi kwinjira muri systeme doje z'umumenyereza si ibintu bico biba ko kanya kuko champion nabujya mu kwa mbere Roturi raza mukubita mwanzura atabyo guhagarara ni enchaînement urasamara gato yundi aragusiga so general par rapport yizo equipe zibiri zatakaje abakinyi ndabona Aigle Noir hari Amahigwe yagabanutse nkabona izo kwirukangana Bumamuru yoyo nimba atacizigomba gutakaza y'abakinyi bobo baraca ni babandi ariko kandi Bumamuru yo jembo ndavuga Aigle Noir yo ndabona izogogwa kuri nimero 9 par rapport no kuri nimero 8 Karimu Kamana kucubahiro cyose ndamugomba mwana w'Ingozi numukinyi mwiza cyane ariko amagara yamwemereye Samiri ivyo bukuru yatanga Samiri yo bitanga maybe zijya energie ya travail défensif yikwiruka ikibuga cyose Samiri ntabyo yoshobora bitewe nuko akina ariko apport offensif gukinisha abandi ubaha amapasi avamwe ibitego gutsinda bishobotse ko ibaza nene y'umwanya utabonetse burya ari mu bakinyi bafite ama assist menshi muri ya equipe muri Aigle Noir bivuga ngo rero je umukinyi mbona bigoranye gusubiriza swat bararondera ubundi buryo kuko je nabonye mumenyereza parama ko bashaka kuba bari baratangwe kumuganiriza bamubwira ati buya bimeze gutya uravye uburyo yari yakuye uyu musore Kevin kuri mu mpande inyuma ukabona swat aramukinisha 11 swat aramukinisha 11 nako indwi nibaza ko hariho uburyo yari yamenyeshejwe ko hari umukinyi umwe azovamwo hari imbere kandi jewe probablement sinzi ko uko ndavyumvira ariko mumenyereza azobikora Jembo na Saidi agiye kuri nimero 9 le 9 donc hari aba nimero 9 bariko barakina muri football ya kisasa ndaguha urugero kuri Roberto Firmino muri Liverpool yakina nka nimero 9 do hockey ariko Roberto Firmino yamara sezo amaze kugira tackle zisumbuza umukasere ukabona ko ari ba nimero 9 bakina ariko bakina nk'aba nimero 10 ukabona yuko hagati na hagati yagarutsemo canke nuko we bitafatishije za muri Manchester United Joshua Zirkzee baramubajije muri interview kina post yi ati je nkina 9 biragoye gutahura ariko hari 9 canke 49 ndakina cenda mugazi tuzuye canke zirenze ko gatonyesha gukina kuri 10 Forbes nabonye interview ya Zidane na Messi ariko aramubwira ingene football yahindutse hari uburyo football yahindutse ariko aramubwira ati wahaye agaciro nimero 5 biratangaje kubona umuntu yakina kuri poste yawe yanambara nimero 5 Zidane aramubwira ati je impamvu naje nambaye nimero 5 iyo nashaka kwambara yarifashwe hanyuma nashaka mu nimero 25 kuduga hanyuma Perez aravuga ngo umuzamu ni nimero 1 abandi bakinyi hera kuri D kuduga gushika kuri 10 ati nta bya Trani nta bya Senkani hano si muri mu Butaliyano ho uzobona umuntu yambara umuzamu no Katreve hanyuma Messi aramubwira ati hari ukuntu byahindutse sport yarahindutse uri kurabiraba ubona ko aba winga ntabwo bagikina winga nyene nka zimwe zabakera umupira umuwinga atwarira umupira ku murongo ati buhare aba force wing abakinyi baba bakina mu mpande ariko mu kwinjira bakinjira bamera nk'abinjira bagiye kwataka muri nimero 9 rero ngarutse kuri no equipe ya Aigle Noir
ukaraba se ngo wifataki si watangura ngaha uzi Saidi fataki Fataki. Saidi Fataki Yeah. raba nuko rero biroroshe gose imyaka ya Fataki ni muremure umunsi umwe twarahuye Oya, ni muremure. abandeka ndamwipime ko oya, ni ukabonye mu kibuga wowe ubona uri muremure ukabonye mu kibuga umenga ni gato mugabo umwipimye none se raba kwijya foto d'abord biragaragara ko asumba Fataki ntuzi Yeah. ugiye aramuruta Abdi aramuruta umuntu bashaka kuba baresha n'uriya mu Kasere Keita ya sivyo Keita nawe ni muremure cyane Keita nawe ni muremure so umukinyi rero kina nka kuriya kandi urabye na Abdi bro ntabwo ari umunimero 9 ijana kwijana baba nimero 9 bakera tuzi bajyama hari imbere babundeyo Yeah. hari n'ukuntu akora travail ugasanga bamusanze mu mpande Yeah. n'ibitsinda byinshi hari igihe imipira isabira mu mpande ukabona yinjira kumwe kwa ba Martial batire hari buriya niko bakina sibyo Abdi cyane je rero mbona Abdi agiye Karimu Kamana nako umuvandimwe Seki uyu munimero na Fataki akaja hariya muri nimero 9 yagenda muri nimero 9 yagenda hariya kwicenda umuvandimwe Sosthene warahari ya Sosthene nawe bujagiye kuronka umwanya utagira ngo urabona ko yahora witwagwa rimwe na rimwe na Kevin nawe agafata urundi ruhande kuko Kevin uravye ni kuri nimero 2 ko babiteguye Jana Ahimana n'umukinyi mwiza si Jana Ahimana Jana umukinyi mwiza none tugiye defensive n'umukinyi mwiza cyane barukundo bose sisa bakinyi beza hagati ja kuri nimero 3 ho bafise ko namba Sosthene yahora kina nimero 3 ubwo birashoboka ko Kayimba nawe yoba mu winga ntabwo muvyumva ko oya karite uravye nka karite ya Kayimba yoba mu winga wa mu petit parfait agasubirayo ntasubirayo ni yasanzwe akini yo mu petit bamuruzi avayo kubera ko undi yafashe kibanza ego umuvandimwe aragasubirayo umwakegera imbere barafise option yuko bokina kuko buri poste bari bafise mwabakinyi bari bafise option yuko bokinisha ja kuri kabiri Kevin akaduga nkuko nabona bari yatangwe kuduga hanyuma Saidi Fataki bebe na Abdulatif bagafaturiya mwanya wa nimero 9 na dufasha gafoto haravugwa na bamwe mu bakinyi bagomba kwinjira muri equipe ya Aigle Noir mbere yuko phase retour itangura Richard Rushunga adufashe ifoto y'ubutumwa bwa Reverien Ndikuriyo burya butumwa shira ku butumwa uyu muvandimwe yitwa Dak experience manzushye ku butumwa kabisa yaciye mu equipe menshi ku mugabane wa Afrika imbere yuko duca kuri uyu namazashye ku butumwa nabanze amanore buriya butumwa kugira ngo abantu bamanze babusome natwe tubusome abantu babone neza cyane Richard Rushunga arabe tunava kuri iyi deba mu gihe Abdi neza Yova mu mugwi wa Aigle Noir mu kurindira ko abandi bakinyi bakiri bato bamenyera Aigle Noir B birumvikana ubuyobozi bwa Aigle Noir buriko buravugana n'iyindi migwi kugira haboneke abasatirizi babiri boza kongereza inguvu umugwi wa MKFC wa Kinshasa ukaba wemeye guha abakinyi babiri sivyo umwe akazoshika ejo kwa 29 birumvikana uyu munsi uwundi azoteba gato kubera afise uburambe turizeye ko vyimfata kibanza ashobora gukina aho Abdi Ineza yahora akina yarakinye muri Saint-Eloi Lupopo yarakinye muri Honved muri Hongria akina muri Potema Pembe Raja Casablanca Al Ahly yo muri Libya vyose tuzobirabira ku kibuga numukinyi yitwa Messi muri Afrika yitwa Dak Kabangu amazina yose yitwa Dak John Kadima Kabangu uyu azoza kwa ni umunya RDC apima metero 1 na santimetero 91 numugabo kabisona ko tereka ku ifoto hariya turabe afise imyaka 32 Dak Mbuyamba Kabangu imyaka 32 yafise imyaka 32 Miras oya iyi ni Saint-Eloi ako muvanda asano mwataka ndamuravye no mwaso metre 90 raba amafoto yiwe ari muri equipe nationale amaze gukina equipe nationale RDC inkino zigira kuri ndwi yego abatsindira igitsindo kimwe muri 2015 nibwo yinjiye muri equipe ya nakwe nibwo yava muri equipe ya MK
Etancheite acaja muri Centre War Popayo yakinnye imyaka igera kuri 4 muri 2015 2016 2021 gushika nako yakinye 2015 2016 akina no kuva 2021 na 2022 zino sazo zigera kuri zibiri yarakinye muri equipe yitwa Budapest Honvi FC muri 2016 2018 yo saison arakina muri Chirac FC muri 2018 arakina muri equipe ya Darling Club Motema Pembe muri saison ya 2019 2021 arakina muri Raja Casablanca muri 2022 arakina muri equipe ya non abi Ajabia muri Libya mu cicaro ca kabiri muri 2024 uno mu bakinyiro baje gusinyisha muri equipe ya Aigle Noir ubona ngo aravyibushe afise inguvu ni gisore cyuzuye kabisa baje gusinyisha ubwo rero je kurande gwanje navyivaruye muri uruhanda ese nimba Aigle Noir bazo bafise umukinyazi kunigana nk'uwo iyi profile si profile ishobora guca ikuvura cha kibanza cyari gishobora kuza gukina mu mukinyi yitwa Kamana Karim kubera ko Kamana Karim ikintu cyambere yafasha Aigle Noir mu cumve neza si gufasha equipe gukina gusa nivyo n'umukinyi atanga umutekano aze kugumana baro kujya kwa Jide Bellingham mugaba hanini yashobora kuja gufasha akazi mukinyi yitwa neza Abdi dashobora gukora muri sifa de reparation kuko ere wa mukinyi afasha Abdi gusamaza bakinyi bamwe bakagwa kuri Karim hanyuma bakabisa Abdi rimwe nayo makaja kwengeka ku mpande kugira ngo bavemo hanyuma tsindi bitsindo bigiye bitandukanye mugabo ibijanye no kunyinyurana wa mukinyi afise inguvu ntivyari bifiswe na Abdi byari bifiswe na Kamana Karim rero ko afise umuntu mukinyi n'umukinyi vyoroshe kuzoronka imipira vuye yari kwa Sosthene n'ishangi vuye kuno musore yitwa akagakinye kakina kuri ka side fata kugatanga centre kamurondeza kanyina na defenseur gatsinda igitsina umukinyi muremure metero 1.91 rero je kurande gwanje navuga ko numwe mu migwi uzi kudandaza ariko kandi ukiga ninge nubaha inyuma yo kudandaza yes yo ni equipe yitwa Aigle Noir the Fighters aba bakinyi tuzoba tubagaruka ko nibamara gukandagiza ibirenge byose muri equipe yitwa Aigle Noir ariko reka ndababwire ko muri kino kiganiro duherekejwe na Holy Travel and Job Connect Agency canke Ajoka Agents for Jobs Connect Abroad barahari kugira ngo badufashe kuronka ubuzariya mu gisagara ca Dubai birumvikana muri leta zunze ubumwe z'abarabu ariko kandi bashobora kuduhereza amatike y'indege yerekeza henshi hagiye atandukanye hano ku isi muri rusange gerayo baguha itike y'indege ariko kandi wewe uri mu Burundi wipfuza kuja gukora ibikorwa vyawe Dubai bwana Papa Alba ndabarangiye gukorana na Hori ibisigaye je bazonshimira hanyuma ibisigaye baze bagushimire hanyuma twe turababwira ivyo Holy Travel and Job Connect Agency ikora irabataburira amatike mugene mu mavakanse party buriya mu mpera z'umwaka normally twakagombye kuba tugenda umuntu akaja kuruhuka n'umuryango canke kubiticiwe ukabajire kudusanga bari ngaha muri zamari bariya baba bagiye kuba baruhuka natwe genda muri Holy Travel bagutaburira itike ariko kandi namwe ushaka gutangurana umwaka w'2026 akazi gashasha vyumviro bishasha igihugu gishasha genda muri Holy Travel bakurungike mu gihugu ca Dubai hari ubuzire bugiye butandukanye ubuzire nka livraison ya moto ushobora kugira livraison ugashikana ibintu utumwa sintumangende nintumangende ari ubuzi bwa security bwo gucunga umutekano je twamye tuvugana n'umuvandimwe yagiye gukora livraison ya moto anyere kuri moto akoresha arambwiye ati buriya hariya nta muntu avuga ngo ntavyo kudodo oya cankwe ngo ihoni cyabinde ngo bibi oya nta bibi nta pari kuri kuracamo ngo ibikoko bikubita hari ugezeyo bakubwira muri telefone zana tugushiremo application uba orienté par l'application application ibintu bivanye ngaha bivanye kwa Abdi ubijanye kwa Patrick ubivanye kwa Patrick ubijanye kwa Kilomike ni adresse bakurungikira uba orienté na application iri muri telefone yawe urashikana ati ibintu ndabivanye kwa naka bimeze gutya wisubirira inyuma wikorera akazi ko ku moto hari za delivery scooter ubuzi bwa cleaning livraison y'abakobwa ubuzi bwa cleaning canke housekeeping hari kubaka hari kubaka hari gukora ibintu vy'amazi vya plomberie urumva tuvuze kubaka ni domaine yo kubaka burya harimo ibintu byinshi harimo abamaso hariho aba aide maso hariho abasharupantier hariho aba electricien hariho aba electricien ni mu matara aba plombier ni mu mazi hariho aba ferrailleur bari abajisha biri ya vyuma byo gukora amadare
bose Yeah. umwe wese ico kuko akazi ugiye gukora ni kurihira n'amafaranga aratandukanye nsabe tekinisi ashire y'ugo rupapuro hariya ico kubabwira bari kuri promotion abo rero tubukaba turi kumwe muri kino kiganiro ushobora kubakora kuri 64 37 abantu barabona ko gapira kanambaye none ntibakabona bakabonye 37 64 37 32 56 iyo nimero yonyine ni 64 37 32 56 iyo nimero yonyine irahagije yandika ahantu ucubarondera nta kibazo na kimwe babwira abantu bari Gitega bagomba gusanga hehori Igitega mugenda ari hajya ku ngoma ba imbere ku ngoma bare hajya kuri etage kwa koja impande ya Canal Plus iri Canal Plus muri etage ya gatatu ubwo rero muraza kuhabona niho bakorera ndetse no nibujumbura muri meri Hotel de Ville numero 12 hasi naho barahari no mu Rumonge kuri RN3 iruhande ya station kumugira ngabo imbere ya Stade Rumonge naho barahari takibazo na kimwe bakuri ni 64 37 32 56 neza bayita Holy Travel and Job Connect Agency 67 31 ubusabune ndashaka umuntu umwe murahari